yambi kandi yambi gose yambi mwese mwega mwese muriko murakurikirana ibiganiro by'isamirizi Kazoza FM nigihe cy'isaha 1:30 z'ijoro n'umwanya wo gukurikirana ikiganiro kuziko musaza mukurikirana iminsi yose bigihe cy'isaha 1:30 z'ijoro kugeza isaha 2:103 n'ibice bitatu Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbo ndabashimire cyane ko namwahisemwe neza ntaho hisemo kubarusha kubera ko mwahisemo gukurikira ikiganiro kuziko ku radio yanyu yacu Kazoza FM tukabandanya tubwiza umwimbu hamwe na mwebwe nkuko musanzwe mu bitsiganiro kuziko tuganira iminsi yose byerekeye mico nakaranga mu Burundi hama ku munsi dose mutumire atandukanye avuye mu muce canke mu mice itandukanye ivyerekeye imico nakaranga mu Burundi umuti kuri no munsi tuganira nande turi kumwe na ca gihanganga mu mareresi wa wundi nyene umwe ajegeza agatwara akarongora le Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi ariyo bita festival mu mfunyafunyo suwundi mwamaze kumenya ni Léonce Ngabo mwiriwe neza mwiriwe ego musanzwe mufise amakaskete menshi umuririmbyi umusineaste n'ibindi bintu byose mudukundira no mustabahe ikaze mu biganiro kuziko tuganira ivyerekeye amareresi n'amasinema murakoze cyane naje niteka yukoze umunsi ari ubwa mbere nshika muri radio yanyu ya Kazoza FM ndishimye gose kaze rero cyane kaze kandi mu kiganiro kuziko ego mudukundire rero no munsi tuganire ku vyerekeye umurealisateur kubera ko tugize imisi tuganira mu mareresi ubuzi bumwe bw'abantu bakora amareresi kuva kuyandika kuva mu tweze twako turaganira ku vyerekeye aba producteur ubu rero dushaka kumenya umurealisateur mbega umurealisateur tugerageje kivuga mu Kirundi tuvuga gute n'umuki umurealisateur je no muita umuhinga w'amareresi kuko niwe mu bisanzwe vyose vyega imbere yuko isohoka ninge nayikinisha ego no kuvuga umurealisateur n'umuntu niwe ahiforoma niwe ahia isura niwe ahisura aha niwe yambika ireresi canke bigenda gute ego igituma ndamwise umuhinga nuko mu bice vy'amareresi hari imyuga myinshi urumva mwari maze kuvuga hari abanditsi b'amareresi hariho novuga nk'abajeje kurondera amahera y'amareresi abo bita producteur hari abakinyi b'amareresi muga umuhinga w'amareresi ariyo tokwita realisateur niwe aheza akamyingene akinisha abantu akurikije abantu bayanditse umuntu ashobora kwandika neza iyo dafise umuhinga ameze neza ireresi ntize ritoki nkuko umuntu yarabikeneye canke ndiriryoye nkuko twari tuvyifuza uwo muhinga igituma ari umuhinga afise amaso menshi ego afise ijisho ryo kubanza gusoma wanditse kubanza kuyumva hari afise ubuhinga bwo kumenya ati dukinishe inde akurikije ingene banditse abazoyikinamwo ingene iyo bava iyo baja uburyo bwo kuvuga aho yize ivyo atunze afise ubuhinga bwo kumenya ati dukoreshe abafundi bameze gute kuko hari imyuga y'abafundi itandukanye hari umufundi gufata amasanamu hari umufundi wo gufata amajwi hari abafundi bafasha hari abafundi bazana amatara n'ibiti yego hariho umufundi ukwambika abakinyi hariyo abafundi bugukina ivyo twita aba acteur ivyo byose uwa muhinga rero w'amareresi ariyo twokwita realisateur abwiza ko afise amaso menshi kuraba ivyo byose kugira ngo umunsi bagiye guhinyanyura bwa nyuma hajya tuvuga montage azobe afise ico abivuga koko bijanye nico iyo ireresi yashaka kuvuga n'inyigisho ishaka gusohora none dufatiye ku bindi bisata by'ubuzi amareresi yazana uraba aba producteur abo realisateur abo acteur n'ibindi mu Burundi mwibaza yuko ako kazi canke uwo mwuga wijukiwe uwo mwuga no kuvuga ko wijukiwe ariko turacakeneye novuga nk'amashure kugira ngo bashobe kuhinyanyura kurusha bagire ubumenyi kurusha
kugira ngo bakoreremo cyane jewe murazi ko maze imyaka myinshi ndi muri ico gisata c'amareresi uyu munsi urumva ashe nk'imyaka 14 kandi narateguye narashize ngaho ico no kwita isabukuru ry'amareresi yo mu Burundi festival ndabona ingene yuko biratera intambwe nkabona yuko abakiri bato benshi b'abakobwa b'abahungu bariko baravyijukira gose kandi uko imyaka igenda umva turabaha inyigisho abandi bakazironga handi ucuyone rero mu buryo bahingura ya mareresi nico gituma rero wa mu realisateur tuvuga abahinga novuga ko bariko baraza buhoro buhoro ubu hariho ugwaruka rutari ruke nkuko wareje kubivuga abahungu n'abakobwa dora tubibona muri festival muri gasabukuru wareje kuvuga ruriko rurijukira uwo mugana cyane wo kuvuga ati jewe ubu ongeye kuba mu realisateur nkuko mwatanguye 2009 festival ubibona gushika ubu hoba hariho intambwe twari turigera imbere canke haracari byinshi byo gukora oya turiko turagira intambwe nini turiko turagira intambwe nini jewe ico novuga gicemeza ko turiko turagira intambwe nini nuko ginatangura festival mu 2009 twari dufise ibisata bitatu vy'amahiganwa hari igisata ca mbere novuga ca bene gihugu abarundi hari igisata ca kabiri ca Afrika y'ubuseruko East African section hariyo n'igisata c'abahinga amareresi bo kwisi yose aho bahiganwa ari abantu bavuye mu bihugu bitandukanye rero nko muri ivyo bisata vyose harazamwo ihiganwa ivyo twita amareresi magufi court métrage maremare long métrage n'amareresi y'ukumenyesha ibiriko biraba canke ivyabaye documentaire hamwe sivyo uhingura ufata kubiriho canke kuvyabaye bizwi mugo ushaka kugira ngo ubimenyesha abandi nico gituma bayita documentaire rero tugitangura twadufise ibisata bibiri gusa no y'amahiganwa hariho amareresi magufi court métrage n'amadocumentaire sinari bwemere yuko haza ama long métrage kuko bisaba ubuhinga buhanitse gose bigasaba n'amafaranga menshi bigasaba nuko babahinga b'amareresi realisateur bamaze kugira ya maso menshi yukuya ngo bumva ikintu cyose gizokenerwa mu kugira ngo ahingure iyo filme gitunganye byose bitunganye kandi biriho bikwiriye n'ahandi usanga bariko baratunganya canke bagata amafaranga ikintu kitazoeza ngo kigira akamaro canke ngo bakirabe so ne nukuvuga twamaze nk'imyaka nuvuga 12 umwaka uheze ibihumbi 2021 niho twashoye gushira mu higanwa amareresi maremare ari ubwa mbere long métrage twararonse none y'abarundi muri ca gisata nakugira c'abarundi y'abarundi bwari ubwa mbere uyu mwaka rero narabonye akarusho kahabaye kuko uko duheza festival turatanga inyigisho hanyuma abazanya amafilme tugahura tukayaga tukabasobanurira aho bagize amakosa aho borushiriza kugira ngo babigire neza kugira ngo ubwenge bwabo busubire butera imbere kugira ngo nko kwikurikira bazozana mureresi rikurikire rize rirushirijeho ubuhinga bwo kuyikora ego neza cyane gose none tukiri ngaho nyene umuti twarateye intambwe kandi intambwe iboneka none festival irikira kuri iki tureke iyindi myunga gushika kuko festival birafisa higeza nawe irikira kuri iki kugira ngo uwo mwuga w'abarealisateur ushobore gutera imbere icambere nobanza nkagusubiriramwo twe kuva tugitangura festival twamye turazwi gushinga no kwigisha abantu bashaka gukunda uwo mwuga neza ko kugirire resi urumva ukoranya imyuga myinshi cyane nico gituma nkabijya tuma twita générique de fin canke de début nukuvuga abaza kugira iyo reresi cyangwa bakoze muri iyo reresi uzosanga ari umurongo w'abantu benshi harimo abakinye abakoze amahuzu abasokoza abatwara abantu ni byinshi cyane rero nabiciriyemo birarondegwa junior birarondegwa Dismas junior arigeze kuzanga haratubwira ati ireresi rimwe irashobora
kubyara ubuzi burenga 100. Ego mubandanye nivyo rero ibyo tugira urumva n'ubwa mbere gutanga inyigisho ubwa kabiri twebwe kuri kamere yico gisata twitse festicab twebwe turerekana ivyakozwe n'abandi niko kazi kacu kwerekana ico bita diffusion kwerekana ivyakozwe n'abandi rero ico gihe kuko gushika ubu warashaka kumva nk'abantu bakoze utuntu muga batazi aho batwerekanira yego hari abiyumvira nko kuja kuri radio television nationale du Burundi urumva ni hake iyo ugize rero nk'ikintu gikomeye novuga isabukuru urumva turetse nuko igihugu cyose keza kigakurikirana n'abanyamahanga barabikurikirana bakamenya ivyo dufise mwo kimwe canke bakaryogerwa nuko boronka amareresi y'abarundi canke abandi bahinga mu bindi bihugu bakamenya ko hari ahandi handi ho kumenyekanisha baradusaba kugira ngo baze nico gituma rero nariko ndakubwira ndi ngo mahigano twamatugira ariyo gisata nk'akajya ca kabiri twerekana amareresi y'abaturuka muri Afrika y'ubuseruko East Africa n'igisata cerekana donc gihayanisha amareresi yavuye mu mihingo yose y'ibihugu byose donc international rero ivyo rero biradufasha kugira kandi ndetse no kumenyekanisha abo bariko barakora mu vy'amareresi no kumenyekanisha igihugu cacu igihugu cacu muri vyinshi korana iyo bariko barakora filme urabona abantu ico gihugu bameze gute basa gute bavuga gute itugiye aho bariko barakina amareresi urerekana muri yo reresi ahantu hanyuranye imisozi ibyaya sinzi inzuzi ivyo bakora mu Burundi ni byinshi cyane rero nico gituma novuga nti bijya vy'amareresi iyo waronse umuhinga mwiza yashore kuyumvira nk'ireresi ngena zo rikoresha sugukinisha gusa mugare no kumenya ndabikinisha hehe ndabikoresha bande bazoba bambaye gute ko muri urashaka kugira reresi yerekana novuga nko muri cagiye mu myaka ba mwezi gisabo urumva ucutangura kwiyumvira none mu gihe ca mwezi gisabo bambara gute urumva hasa gute baba hehe bari basa amagorofa kuri mwezi gisabo cange baba mu nzu z'ivyatsi akokotse n'akazi ko mu réalisateur n'umurealisateur abwiza kubimenya muga urumva acakorana n'abahinga nuvuga udusatatu kimwe kuko we arashobora kuba afise ifilme ivuga tuvuge nka bijya mwezi gisabo ego sinovuga ko ari we aza gukora za mpuzu acarondera abantu basanzwe bakora mu vy'impuzu akababwira icimvi cashaka umva niwe aheza akabakurikirana kugira ngo bamwe ivyo yifuza iyo avuze ati mwezi gisabo yaba mu nzu y'ivyatsi acarondera abo kubaka inzu z'ivyatsi si waje kuyubaka mugafisi jisho ryo kuvuga ati ndakene umuntu ashaka kunkorera ibi kugira ngo ni nabikoranya bize bigire ifilme yemewe ngira ndaguhe akarorero bamavuga nuko nibagiye ingene iyo filme yitwa ni filme yerekana igihe c'abaromano kera nukuri kose mu mbarendi bagiye titre mugabo iravugwa cyane mu makungu canke mu bisata vy'amareresi bariko barakinisha abaromano muga muri bo hari umwe yari yibagiye ko afise isaha ku kuboko ico kintu urumva uwo muhinga ntiyabibona n'abariko barakina ntibabona n'abakinishwa ntibabibona gushikirere sirasohoka muga iroresi yasohotse kera no iracari ku isoko kuko ntibagishwa gusubiramwo iryo reresi ko ireresi yazimvye gose muga icambere umva kica kigwaza umutima abantu kandi gatuma abantu batanga novuga ivyumviro bibi kuri iyo filme nuko mu gihe c'abaromano amasaha ntiyari bwabeho ninguko novuga nti ngira nkinishe ireresi yo kuri mwezi gisabo ngacanza ni telefone ugacuza na telefone ya Samsung urumva iyo rero ni kakazi kumuhinga amareresi realisateur niyo bizo ko nayo bayifuza ati gutya na gutya mugama
utundu duto twose aguza kurako atakintu kizova kimuhemukira canke cononera ubuzima bw'iyo reresi giyewe. Ego ngoma ndabivuga ko ndazi turaza kugeruka ko imbere kiganiro gihera no munsi nyene ndaza gusubiramo ireresi y'umurundi yitwa Gitolenga amaje ndayirabe ko atabintu bakinishije bitari bwabeho kiyagiye. Kazoza FM ijije kugwiza umwimbu turi mu kiganiro kuziko ni kiganiro mukurikirana iminsi yose kuva kwa mbere gushaka kwa gatanu kiba tubayagira ivyerekeye imico nakaranga mu Burundi. Diogene Rukundo ndacari kuri micro umutumire ni wa wundi nyene igihanganga mu mareresi afise ico twita mu gifaransa ama casquette menshi ariko no musi tuganira nawe kuvyerekeye amareresi twaje mu muziki tumusanga ni twaje hariya na hariya tuza kumusanga ariko no munsi yatwemerera dukundiye ko tuganira nawe vyerekeye amareresi ko tuganira kuvyerekeye ubuzi tumaze imisi tuganira kuvyerekeye ubuzi bumwe tusanga mu mareresi uno musi tugeze ku kazi k'umurealisateur uno mutumire wacu yamwise umuhinga w'ireresi nuko rero umuhinga w'ireresi ni wa muntu aha ishusho canke se avuga ati ireresi rikwiye kugenda gutya na gutya. None ga mutumire wacu Léonce Ngabo ko usanzwe umenyereye amareresi ko uvugana na benshi bakora amareresi ngira ngo ntayengeshanya hariho n'abantu bakeneye kugira amareresi baza bakagusaba ati duhimanura kunuko ubona aha mu Burundi bariho aba réalisateur canke se abo gwise abahinga b'amareresi bariko baratera imbere cane gushika ku rwego mpuzamakungu canke turacarindira. Oya ndakurindira kuko niba ari novuga ingwano singwano yo gufata ingo canke ibiki muga novuga ishaka ryuko duteza imbere amareresi mu Burundi nuko twoba sukwishima novuga tube bangabo yose benshi. Urabona jege nagira Gitolenga mu 1990 abantu ntavyo bari biteze kuko yawe reresi rya mbere ryamenyekanye mu bihugu vyose iraba rurangiranwa mbere iramenyekanisha n'u Burundi muri ico gisata c'amareresi. Rero kuva kera narindi naho sinagira nk'iryo sabukuru nuko navuga ati tubaye benshi bizotuma gitera imbere. Muri ico twita ubuhinga bw'amareresi mu bita industrie culturelle cinématographique kuko iyo kitariho na cane tuzi ngubu hasigari ama televiziyo menshi canke ama festival menshi amasabukuru menshi urana kwera ubuhinga bushasha bwaje ico twise migration numérique kuva mu 2015 ubu n'abakiri bato basha kwigira televiziyo yabo en ligne online. Ego ivyo rero ndibuka tukiriko turategura migration numérique ivyo bavuga vy'ukuzana ubuhinga bushasha kugira ngo tubushoye kugwiza imirongo y'ukwerekana abakozi bo mu isata vy'imico kama nakaranga. Hari ikintu kimwe naguma nsubiramo gikomeye kandi n'unguma nagisubiramo urashaka kugira imirongo myinshi imihora myinshi y'ukwerekana ibintu kandi barabishizamo amafaranga menshi muga naguma mvuga nti igihugu kibuza gutegekanya amafaranga yukugira ngo afashe ubu abazogira ibintu twerekana ibintu twumva kuri iyo mirongo kuko bitagize gutyo ni yamucu usanga imirongo imwe yagiye mu bintu by'abanyamahanga kandi ari mirongo yiwacu y'abarundi. Yego cyane. Ego ico rero cari ikintu nagwaniye ko kera kandi n'ubu nkiriko ndagwanira ko cyane kugira ngo tuvyumve twese co kimwe. Je nkaraba urazi iyo turiko turavurwaruka hari gihe twebwe dukuze tuvuga ati ugwaruka rwo sinzi ngene rusiga rwambara sinzi ngene rusiga rwimvira ntibagitanye bakunda gutamba. Burya si kosa ryabo ni kosa ryatwebwe bakuru ningene dutanga umurongo ingene twokunda tugakundisha imico kama nakaranga. Kuko muri ya mirongo nako ndavuga ya mihora mishasha iyo baguma babona ibintu by'abanyamerika by'abahindi by'abashinwa urumva ujya ari umusore agikura nivyabona acagira novuga agatima kuko subiramo bijya ariko arabona. Nico gitono novuga inzego zose ziraba ivyakaranga ari vya politique n'abantu basanzwe muri société civile ico twita acteurs et entrepreneurs culturels nukuja hamwe tukaraba ico twokora kugira ngo tugwize uvuga ivyamwa
vyako karanga ari mu mareresi ari mu muziki ari mu teatri ibintu byose bishobora guha umuco kurwaruka rwacu kugira ngo bakunde igihugu cabo bagikundishe hanyuma baze bagikundishe kandi nuvuga babyita mwiki nurundi rungano même d'autres générations nuko tugende rero gatoyi mbere ko duheraheze iganiro cacu tugende gatonya kwireresi yamenyekanye Gitolangra none mbega Gitolangra byagenze gute tuyagire twebwe ugwaruka turacashaka kuvyumva na cane byagenze gute amashuri wari wize canke no mwanya ni gwawe tubwire turateza amatwi cane turumviriza bon igihe nagira Gitolangra icyumvira natangiye kukigira niga muri Algerie ko jenize muri université ya Algerie Alger muri capitale nari nize ibintu bitashimi ibintu vy'ama science ariko rero kubera ko namye ndi umuntu akunda cyane ibintu by'imico kama na karanga namye mu muziki kuva kera mu mateatre kuva kera nkaba nagize n'amahigwe natangiye kwiga ibintu vy'imiziki ngitangura ishure amashure yisumbuye nagize amahirwe rero niga iburengo muri Collège Don Bosco Ingozi mpura n'umuzungu yitwa Gilbert du Carme niyo yanyigishije ibintu by'umuziki byo kinama théâtre yari afise rero n'utwuma dutoyi tukubwira amafilme anshira mu bambere biga ivy'amafilme ko ico gihe yari yabonye ko nkerebutse gose mu gukunda ivyo byose hanyuma rero muri 72 mugabo urumva je nari mpeje ko normal we aratasubira mu hari yagize ko asubira iwabo je nguma mu Burundi ariko twaguma twandikanira ko twabaye inshuti abagenzi gose bakomeye kugenda bigire bigufi kuva nja kwiga muri Algerie muri 77 buri mwaka muci naraja kumuramutsa mu Birigi okay naja kumuramutsa mu Birigi hama tukayaga ibintu nibindi ingene niga haragiraho mbeje amashure umunsi umwe twicaye tuko turasoma kayeri iwe umugoroba arambye ati Ngabo ndakundo kwandika agafilme uzokinisha mu Burundi ndaduka ndatwenga okay nijibe jembeje amashure ya chimie ibyo mugira by'amareresi ntabyo mbarira dioxide ni jewe bucanja kumwigisha cyangwa umushakashatsi mu bya chimie arabati Ngabo wenda kuzi neza ndagusavye muri rijoro uraruyumvira ivyimviro bitatu ejo mu gitondo tuyiharireko nuko vyagenze nuko vyatanguye mu gitondo na mu ivyimviro bitatu gushikana aho twumvikana yuko tuzogira filme yitwa Gito ico gihe twayise le retour fabuleux de Gito kandi yagwiza ko ari reresi rigufi 15 minutes iminota 15 kandi nta majambo yari kuvuga kumwe bita filme miwe amafilme atavuga hari umuhungu yitwa gute Carpenter mbabarira nawe ntaje yego ico gihe rero aregeze ko ndataha urumva muri natashe muri 81 kuva muri 81 rero gushika kuri 89 twaguma twandikiranira ko ico gihe nta internet yariho je nkandika nshoye kugira impapuro zitatu zine 10 rumwe nkamurungikira ico gihe vyaca kuri poste nawe agasubira gasoma ivyagosoye akabindungikira muga gataho urazi vy'amaposte ya kera vyarashobora kuzimira mu nzira canke bigafata amezi atatu imbere ko bishika gushika naho twahejeje ngira nyene projet umugambi kuzogira ireresi rigufi iminota 15 itavuga ndashikiriza ico gihe ubushikiranganje bwara ibintu by'imico kama yego nabo rero ko batari bwabimenye neza baca bagumiza ngaho ku kabati hamangira ibakwe ico gihaza umuzungu yitwa Jacques Sandoz yaraje ku ariko ararondera Burundi ashaka guakora filme yitwa La part du serpent uko rero niko yahuye no mushikiranganje w'ico gihe arambwiye ati twebe nga turase umusore ashaka kugira filme ati urashaka gutubwira ico tumufashamo Jacques Sandoz atwara kagatawe muhira muri hotel asoma buke bwati ndashaka guhura n'uwo muntu niho twaciye duhura hanyuma arambaza ko je Ngabo Léonce arambaza aho nize ndamubwiye nzambona ati none ukwera ko iryo reresi uvuga rigufi turigirerere
sina kibazo uke bwaho turahura yazanye ikido rwari udosi y'amahero n'igikontra hanyuma ndiko ndasoma ngo sinye kaza mbona ibifaranga bindengeye urashaka kwibaza nk'ico gihe ndi mu directeur nakorera ibihumbi 33 ku kwezi by'amafaranga y'amarundi ngaza mbona anyemereye imiliyoni 6 z'amarundi ico gihe mu mirongo ingahe muri 89 urumva naraswe no kuraba wasinye utaravye oya icanyishe duhejeje gusinya nzambona afasha gasheka asinye ko ampa umuriyoni ngo ako rero ngo genda urasoma ugwagwa ngo nakandu ko kwereka gusa yuko twakunze iyo projet yawe tuzoyikorerako uwo munsi naratswe kugonga n'imodoka sinabona mu majambo makere nuko natanguye gushika naho gito ikorwa yazanye abafundi biwe abafaransa abaswisse n'umukinyi nitso murundi Sumurundi ujya mu kinyombere Sumurundi ni mukongomani yitwa Joseph Kumbela mukongomani w'umuhinga mu bakinyi amareresi yaba muri Suisse ego n'abandi rero twazanye mugari ama ico tutama hall secondaire twarondenga mu Burundi cyane benshi nababahaga bande voilà babahaga ego neza cyane none nka tuko turegereza gusozera akabazo kanyuma kariko karaja mu twanyuma nka gitolengra tumaze kuraba kungene yabaye realize kijya gihe twovuga yuko kubwanyu twovuga yuko ubu tudafise ababishobora canke habuze gushaka kuko ubu mbona umengo ubu niho hari ibintu vyinshi amakamera menshi amaprojet menshi y'amareresi ko gushika ubu sinibaza ko hari indi film irakundwa cyane ku rugezo gitolengra yakunzwe ko natwe tugikura batwereka film ati katubereke film y'Umurundi none ho habuze iki kubwanyu oya kubganje uyu munsi birashoboka ubwa mbere dukurikije ubuhinga ico twita technology ubu birashoboka kuko ubuhinga twakoresheje kuri gito byari bintu vya kera bakoresha ibikamera binini gose bakoresha ubuhinga bwa vyuma nubwa ama groupe électrogène insonorisé kugira ngo batange umuyaga nkuba ahandi hose tugiye ko twaraturuna na ruguru naye ahandi atamuyaga nkuriho twarakoresha kandi bakoresha ico bita pellicule donc yari nuvuga nka ruban singe no kivuga mu Kirundi uko duheje gutuna urumva baraheza bagafata ivyakozwe umunsi bakanza kabirungika mu Swiss kugira ngo barabe bavyoze bagakura kuco twita negatif kikaja kuri positif no kuvuga film ushobora kubona hama rero umva bwari buce hama ibintu bita montage mu nyuma vyari bigoye gose jewe umva twaraje tournage yose amezi abiri bace bandihira itike ndege kuja mu Swiss nabayeho amezi abiri ndaba ingene bagira montage kugira ngo bariko baravyegeranya hirya no hino turako ari ya film bakoresha ubuhinga bwinshi rero nibe byatwara amafaranga menshi mugabo dufise ico bita amakamera numérique donc biroroshe umuntu ashaka kufilma gufata amasanamu ariko arabiraba buno nyene kera ntivyashoboka ku buryo kugira montage biroshe kugira ngaha nyene mu Burundi nga filme yoba yara nka gitolengra ico gihe bavuga yuko yari fise igiciro ca 10 miliyoni y'amadolari kera umva yari menshi cyane mugabo uyu munsi woshaka kuyikora sinzi nuko tworenza novuga nk'amadolari ibihumbi 400 kuri nkijya gito turashaka kuyikora hamasuye mu Burundi rero uyu munsi hariho abantu babiri bazi bamaze kugira film ya long métrage quand même zemewe dushaka kukwerekana mu makungu hariho imashoka yakozwe na Jean Marie ndiho kubgayo ayifatanije n'umuntu yari ino yitwa Pascal Capitolin ni nziza cyane ijya urashaka kwerekana atangorane atagutinya hariho n'indi yakozwe na Papi Jamaica ayikoranye na Roland Rugero yitwa amaguru n'amaboko nane yarakoreshejwe yakozwe neza urumva icambere hari iciyumviro hariyo kwandika ico ciyumviro kugira ugihe intumbero nziza aho rero hakunda kubera
ingorane ya mbere ivyumviro twese turasi ivyumviro nka nawe urafise ivyumviro byinshi bishobora kuva mu film muga kugira ngo uyandike bisaba isomo rikomeye kuyandike neza hama ikindi fundise rero kica gikomera niya cagihe tuvuga ati turakene umuhinga wireresi ingene azogikinisha nugusoma igitabo uza gusoma igitabo ku buryo wumva ibirimwo ingene bazoba bambaye ivyo zo bariko barajya aho bazoba ariko arakinira abazofata ivyuma hanyuma ku buryo film uza kwifise mu mutwe nico gituma uzobona filme yose haje gitangura bavuga ati filme yanaka un film de bandika wa muhinga kuko niwe yatumye ayiha intumbero yatumye abikoranya byose niyo yatumye ubuntu bwose bw'ubugenegene bwari bukene kuya ngo bumve havemo ikintu gikomeye niwe wabuza ko afise ijisho rya mbere n'irya nyuma hamasho ko niyo film ego cyo tugira ko rero tugukengurukira cyane tugukengurukire gose kubona waduhaye umwanya wawe uraduduha ivyimviro vyawe tugukengurukire cyane dukengurukire Léonce Ngabo yaje hano muri studio zacu za Kazoza FM wakoze cyane nije ndabashimiye yego turazi ko tuzosoba kubakenera kandi nitwaguhamagara ngira ngo twitaba kandi je ntega gahanga nk'umumobwa urakoze cyane dushimire cyane mwebwe mwese mafasha kanya kayo muri muziganiro kuziko cuno munsi dushimire cyane abari mugabo ivyuma tubashimire twipfuriza ijoro ryiza no muhinga mu mwiza murare neza kandi mugire weekend nziza bye